mugira mukurikirane ikiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Shengero ry'Imana, bwoko bw'Imana, ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Imana yongeye kumpa ijambo ryo kugira ngo nongere kukubwira, kugira ngo nongere kubwira umukristo wese aho ari hose, kugira ngo yicare yiteguye, kuko ca gihe cavuzwe cadushitsemwo. Bya bihe twahereye kera kuva tukiri bato mu myaka yahise, ariko noneho muri iyi myaka yacu, muri uru runganwe rwacu, bikaba ariho biriko birashika, bikaba bisohoye muri ibi bihe vyacu. Nico gituma ndagira nkubwire ngo witegure nanje nitegure. Turibuka yuko mu mwaka ushize mu 2019 Imana yavuganye natwe vyinshi cane byo kudutegura kugira ngo twinjire muri uyu mwaka wa 2020 twiteguye. Imana yaravuze ngo semerera, uvuge cane, uje mu mabarabara, uje muhiyaguye, uje muri njiya panda, uje mu mayira yagutse, uje muri Carrefour, uje mu misozi, usemerere kugira ngo ubwire abantu bose, abakuru n'abato, abahambaye n'aboroshe, abanyamadini n'abandi bose, kuko Uhoraho yaragabirije kugendera isi ngo ayigendere, ngo ayisuzume, ngo ayirabe. None rero muri iki gihe rero ndongeye kuza kukubwira ibikomeye n'ibihambaye. Tega amatwi wumve ico ijambo ry'Imana rivuga mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 14, dusome duhereye ku murongo w'9. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umumarayika wundi wa gatatu akurikirirako avuga n'ijwi rirenga ati, nihagira umuntu asenga ca gikoko n'igishushanyo caco, akemera gushirwa ku kimenyetso mu ruhanga canke ku kiganza, uwo nawe azonywa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguye idafunguye mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabarizwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango no mw'ijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco, umuntu wese yemeye gushirwa ku kimenyetso c'izina ryaco, aho niho ukwihangana kwabera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Numva ijwi rivuye mw'ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none, hahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Kandi mpwemu aravuga ati, egome, ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa vyabo bijana nabo bibakurikiye. Imana ihabwa icubahiro cane. Umumarayika arasemerera. Yohana yongera kubona umumarayika asemerera. Bene data, imbere yuko umumarayika asemerera, abakristo imbere yuko umumarayika azoza gusemerera, nimuze tubanze dusemerere twebwe hakiri kare. Umumarayika ataraza gusemerera, tubanze dusemerere akanya kakiriho. Ndagira ngo nsemerere kugira ngo mbwire abatuye isi bose ati, ntihaze hagira uhirahira ngo yakire urwo rucanco, ngo aze yakire iyo microchip, ngo aze yakire ibi bariko barategura, kuko birimwo inamba za ca gikoko, kandi birimwo uburiganya bwa Satani. Isi igomba kwifatirwa n'akagwe k'abantu bashaka kuzana umuzo wa Antikristo, bashaka kugira ngo bayobore isi bayitegekesheje igitugu. Nimwitegure mube magabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho niho ukwizera kw'abera guserukira, ngo aho niho ubwenge bw'abera buserukira, ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ivyagezwe n'Imana n'ukwizera Yesu. Abagize ubwenge bazokwakaka nk'inyenyeri. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko tugomba kugira ubwenge, maze turobanura ibidahwana. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana rimaze gutwereka neza yuko ca gikoko kiriko kirategura inimero, bariko barategura kugira ngo ntihaze hagira uja mw'isoko kugura canke gushora atariko ca kimenyetso. Barimwo barategura urucanco kugira ngo uzoruhabwa wese azoca ahabwa ikidodo cerekana yuko yashizweko za nimero, azohabwa iseretifika, kandi iyo seretifika izoba iri muri we mu maraso, kandi azoba kontororwa n'ubuhinga bwa none.
Imana ihagurutse kurwanya ibyitwa tekinoloji. La tekinoloji y'uno munsi niyo igiye kwinjiza abantu mu bumaka. Abantu bagende bahurumba, basigare bagenda batazi iyo baja niyo bava, basigare basenga ibigirwamana byakozwe n'amaboko y'abantu. Ndagira ngo nkubwire yuko abantu bamaze kwigira ibigirwamana, abantu bamaze kwigira utumana, bagashaka kugira ngo basengwe. Hariho ibihugu bishaka gukandamiza abandi, hariho abatunzi kw'isi, abatunzi bariko barashaka gutwaza isi amanyama, bayitegekesha ubugarariji n'urugomo. Wa mwana w'umugarariji, wa mwana wo kuranduka yamaze kwiyamamaza, ariko ariyerekana, ashaka kwishira hejuru y'icitwa Imana cyose gisengwa, ariko azorangiza ari uko atembanywe n'umuvo. Bakristo, hagarara mushikamye aho uri hose, ntuzoba uri wenyene. Abera, mpwemu yera aracari kumwe natwe, turacagiriwe ubuntu, turacafise akabanga, turacibiwe ibanga ryo kuvuga ubutumwa, turacibiwe ibanga ryo gusenga. Imana igomba yuko ari wese ayironderana n'umutima wose, kandi muyironderana ishaka n'ugushaka. Aha niho ukwihangana kw'abera guserukira. Abasenzi niho rero bagiye kubonekera, bihanganye bakitondera ibyagazwe n'Imana no kwizera Yesu Kristo. Bene data, haguruka wizere, haguruka maze wumve neza yuko uhagaze mu bushobozi bwa mpwemu yera. Atari kwa kundi wo gukurikira abandi, atari gukurikira pastori, atari gukurikira gakuku, atari gukurikira ugenda muri korale, atari gukurikira ugenda kuri aba bantu, ariko uri kurarondera umwami Yesu Kristo yakubambiwe ku musaraba, ngo umwotsi wo gupfunduka kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka ku murango muno mwijoro. Abasenze ca gikoko n'igishushanyo caco, umuntu wese yemeye gushika ku kimenyetso c'izina ryaco, ca kimenyetso c'izina ryaco, ca kimenyetso na ca gikoko birimwo birategurwa mu malaboratware. Abandi hari abamaze kubishigwako, ariko abandi bagiye kubishigwako kw'isi yose. Ariko haguruka muremeshanye, mubwirane abakristo, remeshanya, mushikireho, mugwize ivyumba vy'amasengesho, mugwize ivyumba. Ijambo ry'ukuri risigaye rivugirwa mu vyumba, kuko mu masengero hasigaye ari publike. Mu masengero hasigaye haza babandi bashaka gusa kuza biyambariye amahereni no kwisiga ku minwa no kwiyambika imishatsi gusa. Babandi bavuga ati tubabwiye ntituzoronka ibigira 10. Babandi bavuga bati nitwababwira ijambo ry'ukuri ntituzoronka amashikanwa. Babandi bavuga ati nitwababwira iby'ukuri ntibazosubira kuza kuturaba, ntibazosubira kutugarukiraho, baca bigira maze bagaca batinya kubabwiza ukuri. Ariko iri jambo rije kukubwira wewe muntu w'Imana, iri jambo rigushitseko wewe kugira ngo mwiherere, mubwirane mu vyumba by'amasengesho. Ivyumba by'amasengesho mubikaze mukaze umurego, muburiranire, mubwirane. Igihe kirashitse bene data, nuko Imana iguhezagire. Jambo ry'Imana riravuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti, andika utuhereye none hahirwa bapfapfira mu mwami. Kandi rero ndagira nkubwire ngo abazokwemera gupfa bahorwa kugororoka, bahorwa gushingira intahe Yesu, Imana ibahezagire. Mufise impera ikomeye cane mu bwami bw'Imana. Hahirwa abazopfapfira mu mwami, hahirwa abazemera gushingira intahe Yesu, hahirwa abazokwemera bakaramiriza, bakemera kwicwa n'inzara, bakemera kuba ruhebwa n'igicibwa. Kuko abandi benshi indyarya n'abatizera bagiye kubonekana, bagiye kwemera bakire za nimero ngo hagupfa wozanzama, bagiye kwemera maze bariko bazotogwa n'abahumbira. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ngo kandi mpwemu aravuga ati egome, ngo baruhuke ubutame bwabo, kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Haleluya. Mpwemu yera aracari kumwe natwe, mpwemu yera aracari kumwe n'ishengero. Niwe ariko aradukangura ati vuga, semerera, vuga, bwira isi, bwira amakungu, bwira abantu bose, bikangure, kuko mpwemu yera agira atwara ishengero. Mpwemu yera agiye kuzamukana n'ishengero ryiwe, ishengero rya Kristo. Ngo mpwemu ubona wa mugeni baravuga bati ngwino, ngo kandi wumva nawe nahamagare ati ngwino. Haleluya. Reka dusenga Imana. Uwera Mana y'ubushobozi, Mana y'ububasha, ndagushimiye, ndaguhimbaza, ndagutazira kugira ijambo ryawe ryera rizima.
mwami urakoze kongeye kutuburira amajambo mazima. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabigushimiye nyakubahwa. Urakoze kuko ugiye gukangura, urakoze kuko abagiye kwikangura, urakoze kuko abagiye guhaguruka bagushingira intahe, bashingira intahe Yesu, bemere guhagarara mu nkomezi zawe, maze bahaguruke, maze bongere guhagarara bambikwe inkomezi, kuko igihe cyo kuzamuka, igihe cyo gucungurwa kiri hafi, igihe cyo gucungurwa kw'imibiri yacu kirashitse. Turaramike amazosi maze tuyerekeze mu ijuru, kuko igihe cacu cyo gucungurwa kigira gishike. Urakoze mwami, haleluya. Shimwa habwa icubahiro mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo mwami wacu, amen. Muhejeje kurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe, mwariko mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Ndayifurije amahoro y'Imana.